Iteka ry'umuntu agwaye n'iteka ry'umuntu uwo ari we wese, kuko iteka ni ndemanwa, ibyo bita mu gifaransa la dignité humaine. Iteka ry'umuntu ni ndemanwa, umuntu yaremanywe agateka kuko yaremanywe agashusho k'Imana, akomeye kubw'umubiri, akomeye kubw'umutima, canke arwaye kubw'umubiri canke arwaye kubw'umutima, ntikibuza ko agumana rya teka naho rija. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uno wese aherereye. Uno munsi Axia Vibes TV twagiriwe amahirwe yo gusanga umusaserdoti w'umukama aho ariko arakora ubutumwa butandukanye, haba kuri CMCK, haba ku bitaro byinshi nyene bitandukanye akoramo ubutumwa. Yamara ubu turiko turaganira turi neza na neza kuri clinique Prince Louis Rwagasore. None nyakubahwa umusaserdoti w'umukama, turabahaye kaze kuri Axia Vibes TV, muturamukirize abariko baratwumviriza. Ego murakoze cyane, ni musangwa amahoro ya Kristo, kandi najewe ndashimye ikaze mu mpaye, ndahaye ikaze nabo bose agomba badukurikire ngo dusangire ivy'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abarwayi. Ego cyane murakoze pati. None twebwe turakunze kuvuga ngo iteka ryawe iteka ryanje, mbega iteka ry'umuntu agwaye nirihe? Iteka ry'umuntu agwaye n'iteka ry'umuntu uwo ari we wese, kuko iteka ni ndemanwa, ibyo bita mu gifaransa la dignité humaine. Iteka ry'umuntu ni ndemanwa, umuntu yaremanywe agateka kuko yaremanywe agashusho k'Imana, akomeye kubw'umubiri, akomeye kubw'umutima, canke arwaye kubw'umubiri canke arwaye kubw'umutima, ntikibuza ko agumana rya teka naho rija. Ego cyane. Mbega none gapati, burya biroroshe kubwira umurwayi kugira neza kw'Imana ari ku musego? Ntivyoroshe cyane, mugabo bisa n'ivyoroshe turavye ingene muri iyi myaka uko ndiko ndabibona, bamwe n'abandi batanguye kwitaho umuntu arwaye. Ego. Arwaye ku mubiri. Ego cyane. Abarwaye ku mutima si cyane kuko ntitunabimenya. Ego. Abarwara ku mutima tukabibona ibimenyetso, n'abandi batavyerekana usanga barahungiye mu ngeso izi canke ziriya, tukama twibaza ngo n'abantu babi kandi ari ubuhungiro gusa. None turashobora kumubwira iteka ryiwe n'agaciro, agumana ka gaciro mu maso y'Imana, kuko n'ikiremwa muntu. Naho aba ariko arababara, ntibisigura ko yatakaje. Yatakaje kubw'umubiri, mugabo aracari umuntu. Cyo gituma mbere ndazi yuko tutaza kubishikako, nkundiye nsimbira ahantu maze iminsi niyobera, bajya abantu bahohosha abantu, basonga abantu, bimwe bita etanazi, ntamvo nimwe gusonga intebe, kuko n'umuntu gushika ku kanyuma. Nta citwazo na kimwe tuvuga ngo umuryango ngo warabisavye kugira ngo ureke gusesagura, ngo canke ngo areke kubabara cane, ngo agende ngo atarushe. Ntabwo nimwe gushika ku kanyuma, n'umuntu afise iteka ry'Imana. N'umuntu afise iteka ry'Imana. Ego cyane. Kuri uno munsi rero ni igenekerezo rya 11 ry'ukwa kabiri 2026, Ecclesia ihimbaza Bikira Maria Mugabekazi wa Lourdes, kandi usanzwe nk'uko mwabivuze ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abarwayi, mbere ugira 34. Mwotubwira iciyumviro ngenderwako c'uwo munsi uno mwaka? Iciyumviro ngenderwako nuko ntagifise ku mutwe neza na neza, nk'uko canditse mu ntumbero yacu ndayizi ko tukimaze ko indwi yose. Ego cyane. Turiko turatanga ko ibiganiro binyuranye. Nyenubweranda Papa Leo 14 mbere mu makanda ya Papa Francisco umuhisi, yashimye kubandanya ca ciyumviro cyo kuri wa munyasamariya mwiza w'impuhwe. Hanyuma afatiye ngaho arabona ko
dutumirirwa kugira impuhwe nk'urya munyasamariya maze tugafasha abandi gutwara ububabare bwabo tukikorera ububabare bwabo nico civugo nyamukuru yoshaka mu mice itatu yashimikiyeko mu muce wa mbere yashimikiye ku guhura n'umuntu akanyamuneza ko guhura n'umuntu mu muntu arwaye mu gice cya kabiri yashimikiye kubwo butumwa bwo kwitwararika abarwaye ari ubutumwa dusangiye twese nta n'umwe adategerezwa kubwiyumvamo ubwa gatatu yashimikiye ko dukabura umwete twikangure tuje ku kivi c'ubwo butumwa turondera umuvukanyi amerewe nabi ngo gushika tumwubuye yego cyane none hano muri ekleziya hari uko vyoba bitungwanije muri no ekleziya muri no diocese yacu ya Bujumbura ego vyabaye muri diocese nkuru ya Bujumbura uwo munsi mukuru wahimbarijwe kuri urwo rwego rwa diocese nkuru wahimbarijwe muri paruwase ya Bukwavu muri diocese nkuru yacu ya Bujumbura ni hariya muri Rusaka muri Vicariya Episcopale ya Muramvya niho ibirori vy'uwo munsi mukuru vyabereye. Ego cyane murakoze muravuze yuko papa atwibutsa yuko twokwitaho umuntu tukamurondera gushika tumutoye mbega none birakunda yuko umuntu ashobora gutwaza ububabare uwundi ugashobora kuba ukamutwaza ugo rugendo aba ariko yego cyane erega n'iki gikorwa twiriwe gutwaza umuntu ububabare umutwaro w'ububabare afise si ukuvuga ko haba kimwe twita mu gifaransa transfer gakumwe tugira ku mayinite si ivyo oya nuko kumuba hafi burya icambere cyo gufasha umuntu arwaye cyangwa ari mu ngorane cyangwa ageze mu zabukuru ni ukumwereka ko ari ihuri ukamwereka ko ari ihuri ugahagarara nka wanyu munyasamariya w'impuhwe abandi ntibahagaze umuhereza nkuka ntiyahagaze umurevita ntiyahagaze ariko umunyasamariya yifatiye urugendo yimariye urubanza yarahagaze ico tubura rero twebwe ni uguhagarara urabona mu rugendo tuguma twiruka tudahagarara ngiye muri ibi ubu twararose n'amajambo ngo ndi muri business ngo ndi busy n'ibiki bintu bene ivyo ntituhagarara none ikintu ca mbere gisabwa ku murwayi no guhagarara niwo ico ca mbere kimuremurura kubona umuntu ahagaraye hanyuma uhagaze rero uratebuka bakumwe nawe ukamwumviriza burya kujya kumwumviriza n'uburyo bwo kumuremurura n'uburyo bwo kumutwaza hamaze kumwumviriza hari ico wirengeje ukamufasha mugabo ico kiza ubugira gatatu wahagaze ukaba kumwe nawe ukamwumviriza hamugize ico wirengeje ukamufasha aho uriko uramutwaza none gapati nk'abajejwe ubutumwa bw'abagwayi mu bitaro ubwo butumwa mubona bega bwokora bande uwo mugwayi yohagaragwa impande n'uwiwe ujyeho mu muryango canke hariho n'abandi muvuga muti ubu n'uyu arabushoboye si ibintu byo kubushobora twese turabushobora nico gituma nakubwiye ko mu gice ca kabiri muri iryo kete nyenubweranda papa Leo wa 14 yasangije isi yose kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abagwaye uhimbaje ku nshuro ya 34 kuva ushinzwe n'umweranda papa Yohani Paulo wa kabiri hari mu 1992 nyenubweranda papa Leo wa 14 mu gace kagira kabiri k'ubwo butumwa yavuze ati ubwo butumwa bwo kwitaho abagwaye ni ubutumwa dusangiye twese buraraba ubugwaye nawe natangura ubwo butumwa bwikorako buraraba umugwaza buraraba abanyamuryango biwe buraraba abavuzi abaganga abafasha abaganga abo bose abasuhuza ubwo butumwa tubusangiye twese mu bandi dusangira ubutumwa uretse ko navuze abihebeye Imana hamwe n'abavuzi n'abaganga ahandi hariho n'abandi baza gufasha
mu bindi bisata biraba abarwayi. Twagiriwe amahirwe uyu munsi twagiriwe ibibakwe duhurirana n'ishirahamwe Nation Africa risanzwe rifungurira abarwayi. Twahuriranye baje kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abarwayi, baje gukora igikorwa ciza cane cyo gufungurira abarwayi. Bo rero barama bafungurira abarwayi nka kuri clinique Prince Louis Rwagasore mu gatondo na saa sita. Batubwiye ko bishoboye gusigara bafungurira abantu aho nikora hanini bishoboye gusigara no ku mugoroba bagatanga utwasigaye. Rero abo n'abandi rero badufasha kwitaho abarwayi, ariko hariho n'abandi bahora baza bagemuye, hariho abandi bahora baza bagemuye abo maparuwasi hirya no hino canke mu migwi y'abantu, ugasanga hari nk'abazanye umuceri, ibiharage, hari abazanye utundi tuntu nyene two gufasha abarwayi. Je nama nababonye kenshi, hari abava kuri katedrale, hari abava mu Kanyosha, hari imigwi y'abayisilamu naho nyene mpora mbona baza, hari n'iyindi migwi y'abandi mashengero baza. Muri uyu munsi twagize ibakwe, twagiriye ibakwe duhura nabo mw'ishirahamwe Nation Africa bafungurira abarwayi bantu nikora hano kuri clinique, baranatubwira kandi twakengurutse n'imigambi yabo, bakabaha n'uburyo bwo kurima, novuga akarima k'igikoni gasahiriza ibyo babagurira, kandi vyari bihimbaye. Abo rero nabo urumva ko bama bitanze iminsi yose. Mugaca mboneraho kandi no kugurura imihora, we mu Kristo canke n'utari mu Kristo wiyumvamwo ko umurwayi afise iteka, ico ufise ushobora gufashisha uwundi, mbere ntuzane ikirenze ku byo ufise, zana kimwe mu byo ukenera kugira ngo dufashe abarwayi batagira ikiriko kirabarara. Nimba ari umuti ushobora kumugurira, nawe umugurira plaquette ka paracetamol karamati, wowe ingo uzane ukora igikorwa, hanyuma nturundarunde bijya bifaranga kandi uwunda go oya. Erega n'ubaka igorofa geretse 5 irimo ivyumba nk'ijana, urara muri kimwe, urumva ko hari umutima mubi, harimo akantu k'umutima mubi. Sindakwagirije ugarumva ko hari akantu ko kwigungirako. Basi heba amahera y'ichambre imwe uyazane tugura morphine kagabanya ububabare bw'urwaye kanseri na karorero nanze kuko ujyarongoye na Nation Africa yakanyibiye ingene yatanguye buno butumwa ko yaje kugendera abasore babiri bagwaye kanseri. Yarasanzwe yiyiziye kuraba aho yavukiye, icumba yavukiyemwo bamwakiriyemwo, hama cyasanga abasore babiri bagwaye kanseri, ari navyo vyamuvyuyemwo ico ciyumviro. Kandi turabishobora tubishatse, kuko umwe wese akora ico ahambije. Nabivuze, iyo uhagaze ukumviriza uraheza ukabona igikurikira. Ego cyane. Muravuze ko ubwo butumwa buraba imigwi muradondaguye abo buraba ko buturaba twese muri rusange. Mugabo ku buryo bwiharije je numva mwogira akajambo mubwiye abaganga hamwe n'ababafasha bajya bita abaforoma, kuko bobo bamuba hafi cyane muri ca gihe aba yaremvye yavuye muhira kegera ku bitaro, umuntu yegera ku bitaro kuko yakitswe n'amagara. Numva no munsi rero no munsi mpuzamakungu wahariwe umugwayi, nka mwebwe abasaserdoti mujejwe ubutumwa bw'abagwayi mubagendera mukababona mubasanze ku musego, numva umengo hariho ijambo mwotekerera abaganga n'abaforoma. Urakoze cyane. Ubwa mbere nge mbanze ngorore gatoya. Ubutumwa twebwe tujejwe nk'abasaserdoti bibutsa Imana muri kino gisata, mu Gifaransa bavuga aumônerie des hôpitaux. No kuvuga ubwibutsamana mu bitaro. Birafite icyo bisigura. Ubwibutsamana bwo mu bitaro rero ntibukorera ku bagwaye gusa. Oya. Je narinzi ngo muraba abagwayi gusa. Oya, ubwibutsamana bwo ku bitaro ntiburaba abagwayi gusa. Buraraba n'abavuzi n'abaganga. Turabo nabo nyene turabitaho, kuko ajya amasakaramentu duha abagwaye
nabo nyene barayasaba yego cyane kujya guherekeza no kumvirizwa nabo nyene barabisaba kandi babifitiye uburenganzira abavuzi abagwaza n'abagwaza nabo nyene aho urabona ko turi mu gasengero ka clinique Prince Louis Rwagasore aha niho duherereza inkuka ya misa imisi yose turetse kuwa gatandatu ubundi ni gatandatu kundwi bivuga yuko ntihaza abarwaye bonyene haraza abarwaye babishoboye haraza abagwaza haraza abavuzi haraza abaganga bamwe twari kumwe hariya bariko baradufasha turaba ingene bagaburira abarwaye barya nabo nyene barya bose baraza mu nkuka ya misa nabo rero turabaraba abavuzi n'abaganga twama turi kumwe nabo nyene twama tubaha ubutumwa tubaha bwa mbere nuko bakira baje babitura bakiswe n'amagara ukiswe n'amagara burya no ku mutima bagwaye hari igihaza afise umutima mubi mu gifaransa ari agressif aza ameze nk'ibingira kubera ubabara afise kubera yihebuye canke yoba yavuye nk'ahandi yavuwe nabi birashoboka bisaba rero ingabirano yo kumwakira nawe bigusaba ingabirano yo gutsindisha avuga uko abaja kati aciye asanga nawe wifitiye ibibazo wakuye muhira canke wakuye ku kazi canke wakuye mw'ibarabara canke biva no ku bukene no ku biki canke nabonye n'urwaye birumvikana ko ushobora kumakira nabi rero ubutumwa twama tubaha bamwe basaba ingabirano yo guca bugufi kugira ngo bakire abantu bose bishitse akamwakira nabi agire izo ngoga zo gusaba imbabazi canke uwukurikira mwakire neza ubwo n'ubutumwa ku bavuzi n'abaganga ku bagwaza naho nyene turabibutsa tukabibutsa ko batokwigira babona abarwaye ko ari umuzigo kuri bo biragoye ubutumwa bwo kurwaza buragoye mbere bisaba ingabirano nabo nyene turababwira inyifato bogira bakaza barasaba umukama iyo ngabirano abashoboze kwihanganira ubube gito bugirwa n'abagwaye bitavuye ku mutima mubi bitavuye ku bube gito bwabo ariko bivuye ku magara make yabo nico kimwe n'abasuhuza nabo nyene turababwira ubutumwa nico kimwe n'iyo miryango ifise abagwayi miryango ifise abagwayi tuyifitiye ubutumwa bundi irya tuyifitiye ubutumwa buhambaye cyane urabona iyo ugwaje umuntu igihe kirekire ubwa mbere hoho uburyo burahera ubukene bukinjira mu muryango ubwa kabiri hari igihe usanga ujya yagwaye ariwe yarikirumara mu muryango ivyo rero bigaca bituma haba ingorane mu muryango ihungabana ry'umuryango wose bimwe bita les personnes affectées bose barahungabana nabone turabaha ubwo butumwa ngo ntibihebure bagume basaba Imana basaba Imana ingabirano yo kwihangana ntibaheba ababo nabivuze hariya ntibaheba ababo ngo bagume batumagiza ngo genda undabire ngo mbega umenye ngo ameze gute uwo ni ubutelefone umugwaza baha amafaranga ngo mbega umbonera ameze gute oya ingo n'amaraso yawe ingo kuko arema akumvise we maraso yiwe cyane mbega none mwatubwiye yuko hano muhaherereza inkuka ya misa kuri bino bitaro none gapati burya biroroshe gutegura inkuka ya misa mugiye guherereza abakitswe n'amagara erega ntibigoye bigoye bitagoye biragoye kuko ubwira ijambo abantu kumbure bariko barababara umengo uriko urabagora mugabo utegereza wenyine nawe gusaba Imana iyo ngabirano yo kuronka imvugo ijanye n'ico gihe imvugo ijanye n'ico gihe ariko tuhagabire si imvugo iryosha oya si imvugo iryosha kuko
kenshi niho usanga umengo nibyo dushaka kugira. Ego. Oya, imvugo y'umusaserdoti si yo kuryoshya mbaye Pawulo mweranda ati naje kubamenyesha Kristo kandi Kristo yabambiye ku musaraba. Amen. Bivuga ko umusaraba ntuhara mu buzima bw'umurwayi bw'umuntu muri rusange. Ego. Tumufasha rero turabigisha ubwo butumwa, turashikiriza ubwo butumwa bwo kwakira uwo musaraba. Bawakire muri Kristo Yesu. Ego. Kuko Yesu bari kumwe araheza akabatwaza uwo musaraba. Akabatwaza arawubatwaza. Ego cyane. Nubwo butumwa ruva ko bugoye butagoye. Ego. Buragoye igihe woza kuryosha. Muga ntibugoye igihe woshikiriza ukuri kwa Yesu Kristo. Ego cyane. Ego. Muri Ecclesia hariho isakaramento bita isiga ry'abagwayi. Mbega isiga ry'abagwayi umuntu arironka ryari riraheza rikamufasha iki? Kubera ndakunze kubona tuvuga tukaraba ku mutima ngo ngo patiri araje kumwisiga ry'abagwayi ngo acapfa. Ego. Rironka ryari umukristo rironka habaye iki? Jewe neza ko ico kibazo congora kwishura. Ego. Narijya kubisanzwe amasakaramentu mu ndangura kintu y'isakaramento. Isakaramento ni ikimenyetso kizima cy'ubuzima bw'Imana mu muntu. Ego. Ikimenyetso kizima, un signe vivant. Ego. Cy'ubuzima bw'Imana buri mu muntu. Ego cyane. Yinjira mu muntu. Ego. None iryo sakaramento ry'abagwayi mbere hari aho tunarivuga kutari. Ego. Jewe narahinduye sigaye mvuga isakaramento ry'abagwayi cyangwa isakaramento ry'isiga ry'abagwayi. Ego. Kumvo iyi imwe. Isiga ni igice kimwe c'imigirwa y'iryo sakaramento. Kuko iryo sakaramento ntirigizwe n'isigwa gusa. Oyaye ni imigirwa ifatanye igira isakaramento. Ego. Mugabo rikaba ryubakiye uwo mugirwa nyamukuru wo gusiga umurwayi ajya amavuta y'abarwayi, isakaramento ry'abarwayi. Ego. Ya mavuta yahezagiwe no mwungere wa diocese wa gatatu mweranda. Ego. Atarayo baje guhezagiza ku gatandatu cyangwa mu misa abantu bazaranyegera usanga agomba gushiramwe amavuta ubu harayengo y'amavuta ya erayo ugasanga bayagobetsemwo kandi atagenewe guhezagiza ujya munsi noneho sajya bijya rero sacramento y'isigo ry'abagwaye ni rirafise imigirwa kuko ngerageje gufata muri make nkonganije turafise ingene turitangura ingene rihimbaza turasenga mu gisabisho rusange iyo bishoboka mugabo hanyuma umusacerdote umupatiri ndahinduye ko muzi umusacerdote n'abadiakoni barimo naryo ritangwa na patiri gusa umudiyakoni ntari kuriwe kuritanga oya ritangwa na patiri yabuze patiri bashaka kuvugana n'umwepiskopi rero padiri aheza akavuga igisabisho cyo kumusabira amwubitse ku biganza roba n'iyindi ntambwe hanyuma ivyo biheze araheza akamusiga amavuta y'isakramento ry'abagwaye n'amajambo akoresha akayamusiga mu ruhanga no mu biganza iyo bishoboka hanyuma inyuma yaho hariho ibindi bisabisho bikurikira iyo ashobora kuba ari umuntu yoshobora gusangira arashobora gusangira ku mubiri wa Kristo bidashoboka baca babandanya n'igisabisho rero cyo gukenguruka ubwa mbere hama igisabisho cyo gusozera kijana n'umuhezagiro urumva ko rya sacramento sisiga gusa oya hariyo imigirwa irigize cyane utirifasha icyo urwaye biramufasha kurema no kwifatanya rero na Yesu Kristo kurema no kwifatanya na Yesu Kristo agasubira akagira ingoga ubugira gatatu nkuko wambajije umeka nibande barironka najyari barironka nibande barironka rironka n'umurwayi muri rusange mugasi umurwayi wari we wese nivyo nashaka kumenya umurwayi wari we wese nk'ubu mbabara mu kuguru sinoca nzaniruka ngo ushaka isiga ry'abagwayi kubera iki twohava turimenyera na gisakramento ntiritegereza kumenyera
mu nyigisho nkomeza kwemera katesheze ijanye n'amasakaramentu baratwibutsa ko un sacrement doit être un événement. Isakaramentu ritegeza ko ari ikintu kije mu mwanya kibereye, atari ikintu uvuga ngo ngiye gutora. Isakaramentu ryarabagwaye si pomade dusiga, oyayi ni isakaramentu rero duhimbaza. Ninda rihimbazwa mbere mu gace ka mbere nabonye muri katesheze mu nyigisho nkomeza kwemera kuri iryo sakaramentu mu bisabwa vya mbere ngo ni ukuba uriho, etre vivant, ukuba uriho. Bivuga rero ko burya baduhamagarira umuntu ari muri koma, burya rero no kurenga karimbi mugasi kurenga karimbi gose uri muri koma nubwo tutabona ko akiriho kuko abagihema abakiriho. Ubundi rero twari tumenyereye abantu mengo duhamagara hajya umengo nakanyuma ariko araba mu musozo w'urugendo rw'ubuzima. Bijyanye byo natwe twakuze twumva bivugwa kuko mu mazina bita iryo sakaramentu mu gifaransa bavuga ngo ni extreme onction, isigwa ryo kukanyuma ugacadenduka. Ni nacyo gituma abantu baritinya kuko ryanza ridendura ariko ntitwarubundi sijya ryadendura, ubundi umuntu aba yagiye. Biba ngombwa rero gusabira umuntu akiriho, agishobora no kuvyumva, bishobotse agishobora no gusangira natwe ico gisabisho. Hanyuma iryo sakaramentu akarironka ariho, mugabo atari vya bindi rero vyo kuza dutora ngo nkunda guhisiga ry'abagwaye cyangwa nsakisiga ry'abagwaye. Nk'uyu munsi ndazi ko hari ababa batondetse, hariho nyakamenyero si keza no kumenya iryo sakaramentu. Burya turavye mu nyigisho nkomeza kwemera kuri iryo sakaramentu dusanga mu gitabo c'amategeko ya Ekleziya, nuko ntibuka neza ingingo mugabo ndabona ko ari kuva ku ngingo y'amajana 998 kugera ku ngingo y'1007 mu gitabo c'amategeko ya Ekleziya. Turabona neza ko ari imigwi y'abantu rigenewe imbere ya bose. Abantu bariko baraja kumvira, bana bari kumvira bariko baraja kumvira, canke abamaze gutakaza amagara batakigira mu magara y'umubiri kubera ubusaza, kubera izabukuru, bevyeya. Hanyuma abandi bahabwa iryo sakaramentu iyo barisabye canke barisabiwe bikenewe, nibajya abantu bagomba binjire kubagwa kuko baba bari ku munwa wago, baba bari hagati y'urupfu no gukira. Nabajya barisavye bararironka. Muga no kuraba none wowe bagomba bacura urutoke burya yoba ari ku munwa wago. Ico tumavuga ati wewe mwungere w'imitima uraraba ikibere, apresiye uraraba ikibere. Jene baza kumengo navyishuye vyose. Cane mwavyishuye. Ryari nacishuye bande nacishuye. Oya mwavyishuye vyose uko nariko ndabishaka. Hama nitwasubira no kubikenera sosubira tubarondere, turizigiye ko muzotwugururira imyango. Hama mwotubwira none uko ubutumwa bw'abagwayi butunganijwe muri diocese. Urabona mwari mwabiciye ko mukanya mugabo mbega hari abakristo b'abarayike barekuriwe kubukora canke hari ababukora bo bafasha namwe? Navuze nkuko nyirubwiranda Papa Leo wa 14 yabivuze muri bwa butumwa dushikirije bw'uyu munsi. Ubwo butumwa bwo kwitwararika abagwaye n'ubutumwa rusange dusangiye twese. Twebwe abasaserdoti ntitwohashika hose, turafise abadufasha mu bitaro, hamwe turafise abihebeye Imana bahaguma nko ngaha barahari, bakorana n'abandi bakristo barayike bonyene biyumvamo ubwo butumwa, bakafasha cyane aho haba hatworoheye. Hariho n'ibindi bitaro atabihebeye Imana baba bariyo, duca turaba ko
muri babavuzi n'abaganga hoba harimwo abavyiyumvamwo bakadufasha kuraba abarwayi. Yego cyane. Ibi ndiko ndabivuga nk'ariya nababwiye kuri Tanganyika Hospital ikwiye kwitwa Tanganyika Care. Yego. Hariho abaganga n'abavuzi bamaze kuba bazaradufasha. Yego cyane. Nk'ubu jewe bampamagaye hashobora guca ndondera naka umuganga ndabira mu cumba kinaka umurwayi ariyo ko vyoba vyihuta ko mpagarika ico ndimwo nze ndiruka. Yego cyane. Canke ko yoba ari umukristo kuko muri bimwe bisabwa nuko aba ari umukristo wabatijwe. Hanyuma ntaba ari umuntu yahevye amasakaramentu kandi yagagaje mu kuyaheba akiryamira mu gicumuro gikomeye akanka kukivamwo. Ivyo nivyo mbere vyanditse ku itegeko ry'igihumbi n'indwi ngo ninde atoronka iryo sakaramento. Kwambajije abo rironka ninde atokwemerwa wagagaje mu gicumuro yahevye amasakaramentu. Ari umukristo yagagaje mu gicumuro yatsimbatariyemwo akanka kukivamwo. Ego murakoze nyakubahwa umusaserodoti w'umukama kuri Action Vage TV murashoboye kudufasha kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu kuwubamwo. None turabakengurukiye cyane, turiko turarangiza kino kiganiro cacu tukizera ko n'uwundi munsi twakeneye uwundi muco kuri ubwo butumwa bwanyu bushigikira abakristo baba bari ku musego. Twizigiye yuko muzotwitaba, tubasabe musubire mwidondore abariko baratwumviriza. Yego cyane. Jewe nitwa Patiri Uwizera Anastase, ndi umwibutsamana, umwe mu bibutsamana bo mu bitaro bimwe bimwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Turangura ubwo butumwa turi batatu gushika ubu. Muri ubwo butumwa nk'igisata nka komisiyo diocésaine tuburangura turi kumwe n'umupadiri yitwa Gateretse Janvier asanzwe aba kuri Saint Michel mu paruwasi ya Saint Michel, akaba ari nawe arongoye iki gisata je nkabitegera ciwe. Hanyuma tugasangira kandi ubwo butumwa na Padiri Ildefonse Nduwayo nawe nyene asanzwe aba kuri Saint Michel. Muti dukorera ubutumwa hehe nyamukuru uko ibitaro byose ntitwobikwira. Ahanini dukorera ubwo butumwa je nko mu gisata merereyemwo hariya mu bumanuko bw'igisagara ko sanzwe ba muri paruwase Regina Pacis mu Kinindo. Nca ndaba iyo bishobotse mugabo niyo bishobotse ariko kandi nibutse ko tubusangira n'abatumwa n'abapadiri bari ku maparuwasi ko ni ubwo butumwa bwa mbere bwabo mbere. Mu gihe hariya mu bitaro vya CMCK Centre Medico Chirurgical de Kinindo twamyeyo nibaza ko muza kubishikiriza twanahagendeye bikwiye dufashijwe n'abaharongoye batworohereje cyane tunabakengurukire mbere. Hanyuma mu bitaro vya Kira Hospital, hanyuma mu bitaro vya Bumerek, mu bitaro vya Tanganyika Hospital ivyo twita Tanganyika Care, n'ibi vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Hanyuma turaja mu bitaro vya Prince Regent Charles, turaja mu bitaro vya Hôpital Militaire, turaja mu bitaro vya Rwakalete. Ariko akanya kadukundiye turaja no mu bindi bitaro. Mugabo ndababwiye niho nyamukuru dukunze kugenda. Hamwe turarongere duhereze inkuka ya misa, ahandi ntibikunda, ngira mwabonye muri CMCK ntibikunda, mugabo sinovuga ngo ntibikunda, ntibirakunda. Ariko nka muri clinique turaza iwacu, muri Prince Regent Charles turagenda iwacu, nisengerera haguma na Yesu mu Eucharistia. Mugabo handi nko muri Hôpital Militaire baradutiza dusengera, mugabo atatugoye bere hasengera n'abantu batari bake. Hariya muri Rwakalete naho nyene dusengera muri kantine, ntibitugora waronka iyo twagize indinganizo. Yego none muri rusange no
Ego cyane murakoze hari kubwa Axe ya Vibe TV Nemeyimana Jean d'Arc nagiye kugendera umusaserdoti kugira ngo adusangize ubutumwa barangura ku bagwayi kuri uwo munsi mpuzamakungu wabahariwe. None Pati turabakengurukiye cyane. Imana ibampezagirire abari kure n'abari hagufi mwese muhorana amahoro y'Imana. Ego ntumirirana bari kutwumvirije muri kino kiganiro bakaba bataragira sabone bagende bayigize mudusangirize n'ibi biganiro tugenda tugira abandi kugira ngo tubandanye tumenyekanisha ivyiza umukama akora. Mugire umunsi mwiza, mugire aho muba.